Yes, nuko yemeze nkuko mugenzi wanje DJ Israel yajeje kubimenyesha uno munsi twatewe iteka ryo kwakira n'umuririmbyi Israel novuga yuko akicaruka yitwa Da Prince ariko mukanya turaza kumenya amazina yiwe y'ukuri naya Da Prince ikazi murakoze kunyakira kumengo subwoba papa uratuva impande ntabwo amfise yewe Israel aratuva impande namahoro Da Prince ninde Da Prince ni Rukundo Kado Prince mwenye mazina niswe n'abavyeyi abandu muherereze mu muryango w'abana batanu nivyo wize secondaire nizi Makamba Makamba warajeje donc uje uvu Makamba canke ubu ndahi Bujumbura ndi kuri university okay usanzwe wiga he kaminuza kuri university East Africa East Africa iyo iri he impande ya stade ariko barubaka wiga ngana batonya ba Audrey ba Clara okay umeze neza ariko meze fresh kabisa sinzi watangiye umuziki ryari ntangiye umuziki mu mpera za 2022 niho novuga yuko natangura neza umuziki nigiki cyatumye wumva yuko wotangura kuririmba ukitwa umuririmbyi music ni ikintu nyene nakuranye niyumvamwo actually ukuntu nawukunda ukuntu na mwanya munini nazo wasanga mfise akaradio ariko sinarindi si yuko mfise iyo tala yo gukora ariko niko kugerageza bati umunsi umwe nzokwandika indirimbo ndabiko ndabishobora naranditse mbona birakunze ndavuga ati one day nanje nzoja muri studio nigiki cakweretse yuko bikunze nigiki cakweretse yuko iyo talent vy'ukuri hari utigeze ubona ukiri muto ariko waje kuyibona ukuze narakompaye abandi baririmbyi kukuntu baririmba ndakompara n'ivyo nanditse ndumva yuko ariho nkitangura atobari bibi cyane ndabona yuko ndabikoze avyinjiramo neza byo kunda yes uzogerageza duza kajwi cyane kugira ngo abantu bashobore kukumva umuntu agerageje kuraba mu maso arabona vy'ukuri yuko kiri muto ndashaka utubwire challenge ucamwo nizahe challenge uhura nazo nizahe ariko muhira mu babanyi vyari vyoroshe yuko bakira Da Prince nk'umuririmbyi mu babanyi actually nkitangura ntivyari vyoroshe ariko ubu aho ngeze mbona bariko barabitahura benshi kandi ndashima bamwe baranshikikiye hama challenge nazo duhura nazo ni nyinshi muziki murabizi namwe ko bitoroshe challenge zo kubura uburyo kubura ama support akwiye ahanini no kwa ari ivyo muhira muhira ifata fresh nibigeze bambera intambamye kabisa byari vyoroshe ko bagutahura barasupportinga barasupporting mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'ivyimviro uburyo bwose baramba hafi kabisa gusora indirimbo si ikintu coroshe gusora indirimbo ni ibintu bigoye gusora indirimbo bitwara umwanya gusora indirimbo bitwara uburyo ubwo buryo buva he nkuko nababwiye yuko ikintu cy'uburyo kigorana nyene ariko ndafise famille ndafise abagenzi abo nyene tuba turi kumwe hafi yanje nibo baza banterera bakavuga ati reka dukore twababona ivyo mba ndiko ndakora atari bibi arantu byonshikanye kavuga ati reka tumufashe turabe yuko ivyo byogenda neza umuziki uvuze iki kuri Da Prince umuziki awufata gute Da Prince Jenny waza ko kuri jewe umuziki n'ubuzima kuri jewe umuziki n'ubuzima bwanje ni kubera niyo mpamvu ndiko ndagwanira gushika abandi bashitse canke twegera imbere abandi bashitse he basi umuziki untunge kandi ngire ni naho ndawushikanye nko bivanye ku gihugu uno munsi turatangura kwinjiza amahera avuye mu muziki nta natanu kabisa iyi Regina nigira kangahe igira gatanu imbuga ni hariho featuring ariko ndumwe ni igira kane
ni indirimbo ubona feedback imeze gute wibaza ko izo gushikana he feedback ni bon amaze kuyibona bampa feedback nziza kandi nizera yuko niyo nabandanya ndayipromotinga buke ukizoshika kure. Yes, nuko yemeze Israel nibaza yuko uno munsi twese turazi yuko Makamba hava abantu basa amafaranga hariyo ba Alan Cool since kumuzi afasha wa music hariyo ba MacArthur hari abantu benshi bariko barafasha abajene bafise impano uramaze kubegera kugira ngo uba propose yuko nawe bo gushira mu bandi bashobora gushigikira bon hari abamaze kubanyegerera ariko ngira ngo ni gihe kitaragera yuko sinzi ngira ni gihe kitaragera yuko bahagera ko bamfasha ariko ndazi ko batuzi kandi ngira hazogirye badufate umugongo natwe. Israel gabanya umuziki tumwumva no musore ingene aririmba ikuremo ubwoba feel free enjoy mze ani home ini family twagi In my eyes you're the one I see niwe mukobwa w'inzozi make be your painkiller tuza sinzigera nguhemukira. Hey, in my eyes you're the one I see niwe mukobwa w'inzozi make be your painkiller tuza sinzigera nguhemukira. Hey, hey, una, oh my Regina, una, you're original, yeah, you're my medicine. Una, oh my Regina, you the painkiller, you're original. Yeah, thanks. Kabisa. Yes, nuko yemeze yitwa The Prince numuririmbyi asanzwe yamuka mu ntara ya Makamba indirimbo zigera kuri zine gushikino saha indirimbo yo nshasha yitwa Regina ni indirimbo yakoreye muri Iteka Record hari ya kuri Kotebu uri kuramanuka kwa Sioni ni indirimbo nziza numwe ba artiste dufisana mu gihugu cy'urundi bakiri batari ko bayifuza gushigikirwa nawe uri kurumviriza ikiganiro Hit Connection kuri Buja FM canke the number one soga station in our country the sound of Burundi reka badushiremo kandi no ndirimbo Regina turaza kugura umurongo wa telefone muraza kugira ico muvuze kuri no ndirimbo ariko turaza kubana yatumubaza ibibazo bitandukanye ni DJ Israel Hassan H nitwa Ami Pro the MC Iteka Records Imakamba ari hano kumvo z'amashuri yatuzaniye indirimbo yitwa Regina ndabona na président amical de Monsieur du Burundi yagize ico yandika ati uyu mwana vraiment arafise kazoza kameze bien numvise ukungene yagize akapera ati aragerageza amwiyobandanya yoshika kure sana kandi Bright twibukanye neza yo kari wasanzwe atwara amical de musiciens du Burundi kandi ni mu producteur akomeye Asena studio yaranavyize hanze ikibazo rero kica kiza ngaho nyene uvyakira gute kuba utwara abaririmbyi bose b'abarundi ashobora kuvuga yuko uri umunyempana akomeye niteka ridasanzwe kabisa kuba yumvise yuko dushoboye ibaza yuko ariko bro shiramo vivacité kuba yabonye ko dushoboye nibaza ko yari yumvirije arabona yuko turonsa badushikira araho twoshika ikibazo kica kiza hari amakuru twagerageje gutohoza dusanga uva mu muryango w'abapantekote nivyo papa na mama mu Kayogoro mu mabanda aworo mu mabanda vyo no mu pastor actually vyo anje ntawo ngifisa ariko mama niwe ari mu idini ndani none byari byoroshe ko mama akure kuje mu muzika ari mu Pentecote ari muri korari y'abakenyezi yego ariko sangayo mu jena niwe muntu wa mbere ahubwo yamaye courage kuko narigeze kuza muri nanje ndaririmba itegurwa ni sanamu isanamu niwe yatumye nza gukora yo washitse he muri final quart de finale demi finale nashitse muri finale kabisa na byaranse ugerageze ugere micro byaranse nkitangura hari isomi message ugerageze uzuravugira kuri micro ivuge
isome uwo munyamakamba gerageza uvugire kuri mikro uwo munyamakamba w'iwacu nzomuha nk'uturirimbo tubiri yo ni Bright ati harakoze cyane indirimbo zibiri waze wemerera indirimbo zibiri z'ubuntu yego harakoze cyane hariya muri Rock House indirimbo ya makeya yagucishirijemo yagwaye promotion nka 300,000 umva gwaye zibiri umviyo ni support komeye amwe ni nkuko abamugabiye nk'ibihumbi amajana 6 yego audio arakoze cyane kabisa nibaze ko n'ikintu ca audio cahora kikugora n'ubundi byose biba bitugora ariko turaheba tukemera tukabikora chuma nimero yawe nshandayimuha kugira ngo muzoguma muri en contact use plan izihe wibona he muri kazoza jewe nibona kure kubera ko ndiko ndakora nubwo hari ubyo ducamwa byinshi ariko sinibaza ko nzobiheba bakabikonza ivyo mucamo nibiki abantu batazi uno munsi wo bitubwiye struggle z'umuziki abari nyinshi cyane kubura uburyo kubura abagusupportinga cyangwa ukaja bigashika ugahura n'izindi ngorane nka uri kurakora video mugahura n'ibibazo byinshi cyane nibaza ko ntubivuga byose ariko nibazo nk'ivyo nyene uno munsi uri kurakora indirimbo zirasohoka ntiwari bwaronke support yo ku radio urasabika abakunzi y'umuziki bariko baratwumviriza urasabika abamenyesha makuru urasabika abantu basanzwe baterera muri uno muziki wacu ikintu no saba abakunzi b'umuziki nk'abantu bariko baranyumva ijya mbere nuko bo mugutwi bagakurikirana ibikorwa vyanje hama bakaja no ku mbuga zanje bakamfollowing kugira ngo ni Facebook ni Boy the Prince Boy the Prince YouTube ni the Prince official Instagram ni the Prince official Twitter ni Boy the Prince ni waskwari je nagira ndagusaba yuko allo mwiriwe turashima uko cyane ndabashimiye nashimye cyane kubona kwanza mwatwakiriye umuhi muri byacu cya Prince uri umunyamakamba yego ndi wene kweli uri wene ndi wene umungu waje natakase ku isonge kweli yego niba ndamushimira atera imbere nk'umuzinga kweli ku isauti afise irarenze iraturyohera yani no kweli wayumvise iyi sauti yego kandi nawe ukuntu uteza imbere abantu bato urakoze cyane izarumvira abanyamakamba bavuga ni wene amipo uraza abanyamakamba ngene bashigikiranira barasupportingana sana uza amabutike bose mu gisagara ngena ngana imvura urabona nk'ubu abanyamakamba bose bariko baratwumviriza kubera twatumiye umunyamakamba wabo urafise usanga ba adolin bariko baratwumviriza ado wa mutaximene umunyamakamba urafise umugambi wo kugenda imakamba ugakora show no muri vacances nayo nabiteguye ariko vyarapfuye habaye ikibazo iki ni kibazo nyene hacabaye ikibazo cy'uburyo n'ahantu umuntu yokorera ariko hari nuko baratuzimvye cyane twaciye tubona ko twobeba hama kubiri projet ya makolabo urayifise nabe ba artiste ubona yuko mushobora gukora nabo kolabo muyu mwanya nta projet ya kolabo mfise kuko nibaza ko kolabo isaba ibintu byinshi isaba uburyo ndibaza rero umwanya umuntu atararonka uburyo bukwiye support ikwiye ndibaza ikintu cy'amakolabo sindakiyumvira ko cyane ariko hari aba artiste wumva hari aba artiste wumviriza hari aba artiste wifuza gukorana nabo nimba atari banga ni bande ndifuza gukorana na Kiriku Badman Kiriku B-Face abo nibo bantu mu manya mbona yuko muramaze guhura nabariko B-Face urayimubwiye bon twahuriye muri show nta mwanya wari uhari ukuye muri show show ya D1 Born to Shine yabaye wari wagiye kuririmba ni waruri niyo nari Israel wamubonye sinamubonye
jewe urumva ukuntu byagenze jewe hari umuhungu twaririmbanye niwe yatanguye kuza imbere yanjye inde yitwa Virason rero yarampamagaye turaririmbana umwanya wanje ushitse bice birapfa kubera umwanya bari bakojeje nabi hakihaza aba B-Face sinabaye nkiririmba rero izo ndirimbo zanjye ewe bace bagukasa nije nanishikiwe ari ku mwanya ariko bro nucika intege kuko ngo uno musi ushobora kuba uri muto ejo ukaba uri mukuru uno musi ushobora kuba utahawe umwanya ukwiye ejo bakakwingingira kumara umwanya munini so igikuru nuko ukora igikuru nuko usenga igikuru nuko ushira Imana imbere hama ibisigaye bica bigenda neza allo ni gute sawa kabisa umeze neza turashima pe kandi nkaho usanga uri umunyamakamba nawe kindi okay ramutsa Ami Pro n'umutumire wacu Da Prince Da Prince bite salama umeze neza ndashima pe ama rero tureme impano rayifite pe bandanya kirimo umwete birashobora kubera neza urakoze cyane Ami Pro yo bite alhamdulillah ndashaka kubabona pe uvuze ndashaka kubabona ingo kuri Buja FM dukora ngaha muri building Ecobank siege sawa umwanya wose kabisa twe tuba duhari canke uzoze muri igiteramo citwa festival igihungura baye kuri departement niwa zoba ari mu MC karibu utafukuna tuona sawa no Sivo Israel je nuvumengo uno mu artiste Israel talayo yarayifise twamaze kuyumva igisigaye nuko natwe nka Hit Connection kumuba hafi tukamushigikira harundi munywanyi allo nyiriwe nyiriwe nariko ndavuga igikuru nuko tumuba hafi tukamushigikira kuko biraryoshe aba artiste nk'aba Israel yasoye igikogwa akabona vy'ukuri cashitse aho yifuze ko gishika ikintu wifuza ko twogukorera je na Ami Pro n'igiki mwebwe na Ami Pro kino nifuza ko munkorera nuko mwomba hafi mugakurikirana ibikorwa byanje kuko ndizera ko mufise ubushobozi bwo kubishikana kure yashoboka niyo iyo nzira nyene yo kunsupportinga kumuba hafi voilà yes Da Prince wibona he mu myaka 5 iri imbere myaka 5 nizera ko mu myaka 5 nzoba mfise izina rikomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi tari nk'ubu usanga biba bigoye nyene umuntu ugira kumenye kandi nibaza ko tuba tugeze kure mu gushikana igihugu kure Ami Pro uri tayari ku izo ndirimbo zitanu ufise kuza uraziperforminga mu biteramo kugira ngo n'abantu baze barakumenya ndi tayari yego nibaza yuko ukanya umuntu ashobora kuronderera connection muri kiya giteramo ca Vishu kizobera hariya kuri Liani Bar kanye turaza kubigaruka igicaniro ku gicaniro picnic bizobera hariya kuri kumuzinda kuri Liani Bar kizoba ryari kizoba so samedi le 25 le 24 je numva kandi kwinjira ni free urumva zo haro abantu benshi ariko je numva umengo Israel uno muhungu kuko kubona kiri mushasha kandi asanzwe ari Bujumbura uje Israel abantu bagitangura n'uburyo burabagora bemeye bakamuha naka déplacement bari sawa ariko kandi kurundi kugira ngo nawe yitegure ukagenda muri staff ya The Fighter Production muri ava yuko igitaramo nyezina gitangura mukaba murugurura imiryango murugurura amarido kuri stage mukaririmba abaririmbyi hari benshi barabikora bagaha karyo abaririmbyi bakicaruka kugira ngo basome kunturira none uzwara umuririmbyi yari indirimbo ivuga ngo izo zibika zaramagi mwana wa mama siko bizo kwa mabiri gato karakura uwanyuma azobu wa mbere nawe none Da Prince tugushimire nigiki wobwira bariko barakumviriza batwumvirije n'abagize ico bashikiriza
ndetse na president wa Amical des MC du Burundi Crazy Bright ni giki wo mubwira reka mpere kuri president wa Amical arakoze cyane akoze ikintu twebwe aba artiste tuba tukiri hasi twipfuza ndamushimiye cyane yego hama abantu bariko baratwumviriza nabo mudushigikire mutube hafi imiziki yacu muyivuze muyumvirize turabe natwe kwaho araho twokwishikana nongera nshimira abantu ba supportinga mu buryo buke bafise witwa Gateka yani watumye ndibaza Gateka tumushimire Audrey witwa Papa Chamwa Papa Chamwa mbega Audrey numwe yari yasubiramo ntuze ya oya Audrey Gateka kumutanga yo Audrey Pompon ego sha Audrey ye Audrey muravukana n'umubanyi okay naho bakumutanga mu mabanda kandi hano mu mabanda barashigikirana vraiment cyane kabisa niyo so indirimbo umuntu wa mbere atangura kwiduha ni Audrey kabisa reka tumuha amashugwe wagihari kabisa hazobwe ko tutayamuhaye Audrey tumuramutse na papa Chamwa gufashiki marafasha mu buryo bukeyi no kumfasha na promotion nkeyi hari umuntu bujya yitwa Alan Cool yaciye atwandikira ngo ariko aranatwumviriza Alan Cool n'umunyamakamba ni watumye waye music igera higeze music Alan Cool gutanga umuriyoni si nibisanzwe nushiye ku murongo wumve ko atomuteranira kizibiri muta akadesamira ushaka Alan Cool nko reka je namushire ku murongo Alan Cool nko kwivyiringira Alan Cool tumushire live nimba ari ku murongo yes Alan Cool umeze neza salama ni sawa nawe ni sawa uri live muri Hit Connection twabiguteguje ariko turaguhamagaye yes uri manager wa Waye Music turabizi kandi turabikubahira abaririmbyi barako baratera imbere barakoze indirimbo igeze kure ndi kumwe na Israel banza umuramutse imbere yuko ndakubwira ico twifuza kukubwira Israel ndakura mukije cyane bana bafana basaze ngo baragukunda yes Alan Cool yes urabizi yuko usanga udushigikira muri ibi nabiriya turi live muri Hit Connection turi kumwe n'umwana w'imakamba nawe ndazi yuko ari yuva n'umusore mushasha yitwa The Prince afite indirimbo nziza yitwa Regina indirimbo twayivugije ku buryo na president wa Amical des MC yavuga ati iyi ndirimbo uyu mwana kwa kaze ndemeye basi kumukorera iyi ndirimbo y'ubuntu zibiri arakeneye support yawe uramufasha iki turi live muri Hit Connection fumuha ni dolari jana akora iyi ndirimbo cyangwa karimikashi oya ubona umwana wo muhira ndavuzi ico namufasha turavuga aze kunyandikira inbox tuvugana ariko ikibazo turi live ku radio tubwire je tuzovuge duti Alan Cool yaratanze ni dolari jana cyangwa amajana 2 oya support yaje ami arayifise simakanda bivugire heje arayifise nta kibazo fumu agatike aje kunywa amata ya desamire kuri imikashi oya je ndagwemereye support yaje arayifise sawa Alan Cool natwe indirimbo ikurikira tutumvise avuze Alan Cool Entertainment tuzombwira duti hewe sha umuntu aragushigikira ntumushiremo ibaze bro tumuhe nimero oye muhe nimero urakoze cyane yitwa The Prince n'umupeta afise imishatsi myinshi akakwandikira uvuga ati n'uyu aranzi nawe nyene ndabizi abanyamakamba murazi nanye erega nubundi nta numwe atakuzi izina wararyubatse baye mubataye bushigikira abapeti uko nyene ni bovre muri kubikora neza urakoze cyane ariko Waye Music uduha ikindi gikorwa vuba ubwo bitegure n'umu superstar ngaho mu Burundi bana turiko turakora bro ivyunguka Israel nasane ngo nibarakora ku dolari ni euro turamutsa ngo nibazi ngene dolari ni euro bisa bagiye kubibona dukora ivyunguka
ubaho cyane sawa thank you tugushimire sana urumva ko Alan Cool yemeye Yeah, gushigiki yeah. ico ndakwe Alan Cool ngaha Israel ntari munsi y'umuriyoni agiye kumuha oya Alan Cool Yeah. Alan Cool ntivyiringira man Alan Cool aguhaye aguhera ku muriyoni Rahira namwandikire ubusa nimero yiwe aya nayo office nayo office koresha ubwenge uyimuhe niya Chris Bright chandayiguha gateka ngo arayimuha ewe gateka abafite byose ari à l'écoute umuhungu wari ku radio reka kuba ari ku murongo none ubwira iki abatwumvirije kugira ngo tubandanye n'ibindi bakoze cyane kudutega amatwi nizere ko bagiye kudushigikira mu byo bashoboye hama ndashimiye namwe ko mwanyakiye mukaba yes ni kuri YouTube witwa The Prince Official The Prince Official ndabasavye bantu b'Imana abantu muko muratwumviriza mugire subscribe kuri YouTube ya channel ya YouTube yuno muririmvyi The Prince Official niko yitwa kuri YouTube indirimbo yitwa Regina ni indirimbo nziza vraiment tumufate mu mugongo tumuherekeze tumushigikire tumwizere ndazi yuko atazoduhemukira merci beaucoup abanyamakamba mwese mwubahwe aka karirimbo ndakabatuye